Mu ntumbero yo gukorana neza hagati y'abadandaza bo mu masoko yo mu gisagara ca Bujumbura n'uburongozi bw'igisagara, umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yagendeye amasoko atandukanye yo mu gisagara kuri uyu wa kane igenekerezo rya 18/0 umwaka wa 2023. Uno munsi itariki 18 twahisemwo kugira urugendo mu masoko y'igisagara ca Bujumbura, amasoko 10 yagukira igisagara. Hari mu ntumbero yuko tuza kuvugana n'abene gihugu na cyane cyane abadandaza kugira ngo tubereke akaryo bagiye gukora muri no misi. Rero tugiye kubereka twaberetse iki kuvaho abashikiranganje batatu, umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano, umushikiranganje w'ikigega ca leta n'umushikiranganje ajeje ibidukikije, aho bagize ikiganiro mu ntumbero yuko twosubiramwo neza ibarura ry'abadandaza bo mu isoko rigize igisagara ca Bujumbura. Rero badutegetse yuko twoshiraho umugwi ujeje kugenzura no kubarura ayo masoko akaryo abadandaza bariko barakora. Ariko kandi batubwira bati murabe abadandaza gusa bafise amafishe abaribo muza kuidentifia. Ejo twaragize akanama n'abadandaza na cyane cyane abaserukira abadandaza hamwe n'abakomiseri b'amasoko n'abandi bakadre dukorana kugira ngo tubereke intumbero yo rubanza bw'uno munsi. Iyo ntumbero rero kwari kubabwira yuko umuntu afise fishe yahawe na meri ariwe mudandaza koko, ariwe yemewe n'amategeko. No kuvuga iki? No kuvuga yuko ivyo Obere yagize mu misi yahera twabihagaritse kugira ngo dusubiremwo bushasha, kugira ngo Obere tuzoyihe ibintu twamaze gusuzuma neza, amafishe twamaze gutegura neza kugira ngo nabo bace bafata ayo mafishe bayagire ayabo, hanyuma bace babona rero kuzoza bararihisha abantu bari ku rutonde rwiza. Twagendeye amasoko atandukanye aha n'aya masaha duhereje hano muri Kotebu. Twagiye dusanga aho hose twaciye bene ibibanza bafise ibibaranga, bafise amafishe bahawe na meri. Ayo mafishe rero ariko n'amafaranga twahora turihisha kuva na kera. Abene gihugu babinezererewe. Jimmy Hatungimana yabandanije avuga ingene hagiye kuza haratozwa amafaranga kuri abo badandaza n'igikorwa abakozi ba meri bagiye gukora ino misi ibiri. Iyo ntumbero nuko tworohereza Obere yoyo ijejwe kwegeranya amafaranga. Natwe nk'abarongoye igisagara twebwe tujeje gutunganya amasoko, tuyatunganye neza abene gihugu tubashire ku murongo mwiza, hanyuma Obere nayo ice ifata rero igisata cy'amafaranga abariyo yegeranya. Amafaranga twahora turihisha muri meri ico gihe na niyo yanditse kuri fishe ya kila muntu. Ayo mafaranga rero Obere izoyagwiza na kabiri. Niyo mafaranga rero azoja mu kigega ca leta ariyo Obere. Nico gituma twazanye abahinga kugira ngo bagire uwo mwidondoro. Uwo mwidondoro rero twaravye ibintu bitatu. Icambere twaravye ko bafise nife. Ica kabiri turaba ko bafise gwa rukaratasi ruhabwa abadandaza ariyo registre de commerce. Ica gatatu twaravye ikarata ndangamuntu. Twasanze koko benshi mu badandaza twabonye twabaruye twasanze badafise nife, twasanze badafise registre de commerce. Ariko insiguro baduhaye bavuze ngo baragezisavye ngo mugabo zaratevye kubashikira. Narico gituma nciye ntera kamo abadandaza bose muri hano ko umudandaza wese ikintu kimuranga nuko abafise nife, abazwi na Obere, abafise na registre de commerce. Indangamuntu yoyo nibisanzwe kuko niyo mugendana. Rero igikorwa cy'uno munsi cyakozwe mu mutekano mwiza ntangere, kandi bavyitabiriye kandi bubahirije kuzana ivyo twabasavye. Akakigoro leta yagize mu gashimwe
mugashime mugakenguruke, hanyuma tuce tubasaba namwe igihe obere izobije kubishuza, izobije gutora amafaranga ategekanijwe, muzoyatange atantambamye, batiriwe kuza kubugarira ibibanza. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura ico gikorwa akaba yagikoreye mu masoko ya Ruziba, mu isoko rya Ruvumera, aca gisozerera mu isoko rya Kotebu, aho hose akaba yabari kumwe n'abaserukira ayo masoko.